mama na papa bafise akabonge tuvuka turi abana 10 dusigaye turi bane nanje ngombe ngende ndakwinginze mana urumva pare sana hangana ngira amasengesho ayonzi ayabaho n'atabaho uwo musi narayavutse nguma ndirira Imana mu nyuma nimba ari umusumari nimba ari fera bito nimba ari giki nagiye numva ikindi kintu gitoboye ha ku mutima numva kirinjiye kwe numva ubwenge buragiye ndumva yuko aho ngeze aho umwana w'umuntu ageze norekura umwana ashaka kagenda mugana naguma mvuga ati Mana ukabuze ko nza gusigara nsigarane n'imfura yanje ukabuze ko umwana wanje aza gupfa undeke tujane ivyo byarazibuye ku mutima ububabare ndabugumana ikindi kiraza gikatibere komera cyane Imana ikihagoboka gute kugira uyu munsi twe tukikubonesha amaso munsi ya cagitenga imbere ni nambaye nyene agahuzu nyene kajya ko musubu kabona amazi kujya kuntu yaruzuye aruzura mu mpuzo yo munsi hacyaraza haraje ikintu sinzi kwa n'umusumari sinzi cyari ico cyaciye mu ngaha nyene kirataburana n'inyama aha mu rubavu nkuko gica kirataburana komera cyane gica kiratabura ya mpunzi yo munsi iyo sinokubwira byagiye bijana nyene najya amazi rero nambaye nk'impunzo akazuba kaca hajya akadugumba kaca cyangwa pfuzi kanja Yesu we zikanja ico bita kuribwa mengo sinzi ibintu birimwo zikanyirira kugeza yaho nkura numva n'uwo mwana ndamwase ibigeragezo vyo muri isi bitwibutsa ivyabaye umwami Yesu yarakubiswe arabambwa arahambwa kwarukugira ngo jewe nawe dutahure ivy'iyisi uratabara ugira neza uraruhura mana uri rukundo bantu uwisi tarakaranga yohava yitiranya akayigira inshuti akabona yuko je namanda abantu bahemuka bahemukishijwe n'ibintu vy'iyisi nivyo nta muntu atagira icyaha mugaje kugira umfatisha untegesheje iyisi byo kugora acha yisuka ko amarike yache yisuka ko amarike aha hose bantu b'Imana naronge ndabona ishano amaso yanjye arasubira arabona ibyago yewe ngire ndashika nsanga ku mbuga abantu batonze ndavuga ati nikiriyo ati nibiki byabaye inzu wamengo bayo ni hakujya gufata ibikoba mengo bayokerejemwe mu nyama ndavuga ati Yesu ndavuga ati nibiki umukozi yicaye ku kilometero hariya urumva abana bo bavuga ati yo baramwica bace bamwirukana iki ishike yo ngire ndarabo mwana yo
Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Yagatech TV. Uyu munsi nabazaniye umukinyi wa filme n'umukinyi ari nkarabikora neza muri industry ya 257 bamwita Constance niyo kindi. Afise filme yitwa Imvano iryoshe cyane irimwe abastare kira mustare wese uzi akina filme iyo filme ayirimo ndahera kuri ba Fani ndahera kuri ba Mimi ba Sabasi bose barimwo nyambo tarayikurikirana ubu nyene uheze kino kiganiro cugenda kuyiraba kuri channel yitwa Niyo Constance niyo ucuyibona yitwa Imvano ifise amavyuzi ari muri 66,000 mu misi 6 imisi mikeya cyane. Iyo filime irakundwa ku rugezo rushimishije. Ndakwakira cyane rero Constance. Murakoze cyane kutwakira. Umeze gute? Meze neza ndashima Imana nabonye inyongero uyu munsi. Yego. Iyo uvyutse ni ikihe kintu cya mbere utangura gukora imbere ya vyose? Umuntu avyutse abanza gusenga. Hama ibisigaye naho umuntu avyutse acarabana n'ivyo mu rugo. Turaba ko abana bameze neza baja ku mashuri iki. Yego. Reka twizire kuri filme yawe. Filme yawe ni filme iboneka ko yagutwaye uburyo bwinshi ndetse n'ubwenge bwinshi kuko yandikanwe ubwenge. Urabibona ko ari filme uravye hari ikintu ushobora kuyikuramo. Kwiyumvira ukina irya filme ukiyumvira n'abantu bazoja muri irya filme ni ibintu wiyumviriye mu buhe buryo vyagutwegeye kingana gute? Kwiyumvira ukina irya filme ni ibintu narimaranye igihe kinini cyane. Ndemaranye nk'imyaka hafi 4 niyumvira gukina irya filme ariko bikanka kuko naraharura abantu nokenera mu irya filme nkabona ntabo noronka yumvira uburyo nkabona ntabwo noronka nyine nkumva birangoye keshi kuko irya filime igice kinini iri mu nkuru y'ubuzima bwanje. Rero nararaba ukuntu nshobora kubikina ngo bibe nk'uko ndavyifuza nkabona birangoye keshi rero nkaca ndabiheba. Hari naho hamwe nagenda ntanga ubuhamya intahe yiwanje y'ubuzima bwanje gena ndavuga ko bike bike kumva yuko nabona bitari bushoboke. Yego. Ani kuvuga bavuga ati je reka tume basi ndabitanga nko mu kiganiro canke bisohoke kuko ivya filme ndabona umenga bizohavura bigorana. Vyarangora kuronka umuntu yoba ari nka mama wanje. Aviva nyene umuntu nyene waruguru nyene ashobora kubikina neza umuntu yoba ari papa. Ikirere nyene kiboneka ko ari ruguru nyene bikangora cyane. Rero nibuka igihe kimwe navuga yuko ishaka gukora iyo filime ndasaba abakinya abanyene bazwi yuko boshobora kumfasha. Ndabwira Sabase kuko yarazi inkuru y'ubuzima bwanje ndamubwira ko mfise iciyumviro yuko noshobora kuyikora. Arambwira ati nta kibazo kandi bizogenda neza izonaryoha. Rero hajya turimo turatora abakinyi tugeze rero ku bakinyi uzoba papa na mama abo ntoya carambwira nti Costa oya ati umviriza filime irashobora gupfira mu bakinyi. Aba bantu toye nivyo turabazi barakina ngahe Bujumbura ego nivyo yoboneka ko ari mama wawe yoboneka ko ari papa wawe ariko ntabwo bisa. Ati jewe rero nk'umuntu vyitwa ko ndi nk'umuvyeyi wabagukuriye kugira ibi bintu bigire sanse nziza tora uyu n'uyu bari ruguru. Ndamubwira hisa ati we muri ibi bitoro n'ukuntu bigoye deplacement zo kuvino na ruguru urabona nzobishobora. Atuzi yaranje ati bisaba kuruha atutarushe nta kintu kizima wigera uronka. Aranyigisha nyene aranyumvisha mu nyuma ndavyumva mu nyuma ndabivamwo ndamubwira nti wapi ndanuza nk'abantu barenga 3 ndamubwira nti ikintu cyo kuja ruguru
ndumva kidashoboka kuko kwari ugukura abantu nakuye abantu 5 ino nsanga bari ruguru bane urumva hafi abantu 10 imisi 3 abavuye ne twategezwe kurara mu mahoteli tugafungura tukagira harimo umunaniro umwe nanje navuga nti ngaha ndihotoye titureke no kwihotora mpotoye n'abankomokako nyene numva ari ntambara ariko Imana ishimwe yaravyoroheje. Hari abantu baravye ijya film batazi ko ari true story, hari abantu baravye ijya film aka kanya bazi ko ari true story ariko batazi ati mbega vyagenze gute mu buzima bwawe. Ndashaka utugire ku idonido y'ubuzima bwawe kumbure abantu baza guheza kino kiganiro bace barabijya filme bace babona vy'ukuri yuko wakinye true story. Ubuto bwawe bwari bumeze gute? Ndabizi ko bitoroshe kubivuga ariko ndashaka utugire ko idonido ubuzima bwawe bwari bumeze gute. Mu ncamake inkuru y'ubuzima bwanje ni ndende cyane ariko ngerageje kuvuga incamake naravutse nk'uko abandi bavuka ariko navukiye mu muryango ugoye cyane kuko abavyeyi banje bama barimo baragwana bakanywa bakaboregwa ugasanga nta mwumvikano uhari. Ivyo bica bituma muri ubwo buzima twakuriyemo bica bituma ngiriramwo ibibazo bitandukanye ukubaho nk'uko umuntu ataba yifuza ko yobaho. Ntivyahereye aho narakuze ndagira mu bigero ariko kubera za ntambara nyene ntabwo narose amahirwe yo kwiga kugira nshobore kumara amashuri. Naragiye kubaka turaho nyene umuryango mwavukana muri bangahe? Novuga ko hari umuryango wahuye n'ibibazo ariko uyoberwa ukuri buvyitwaremwo kuko abavyeyi batuvyaye turi abana 10 mugabo dusigaye turi abana 4. Vyagenze gute kugira muyisange musigaye muri 4? Barabuze cyane abana urumva ko abana bapfuye cyane ku rugero. Bicwa niki? Amakuru nkura ku bavyeyi nka jewe nkabonye nuwari amaze gukura yapfuye asize abana 3. Umukobwa twavukana yapfuye asize abana 3 abandi ntabo jewe nashoboye kubona. Nagiye kubaho nsanga atabakiriyo urumva bakuze abavyeyi banje bakuze ari abantu urumva bararonka abana kumva ngo babaroze. Nakuze numva yuko baguma babamara kwa abana babarogera abana ariko ndimo ndagerageza kuraba uwo mubabaro numva n'umubabaro. Hajya uri umuvyeyi ukavyara abana 10 ugasigarana abana 4 ikintu kibabaje cyane kibari kiguma ahubwo inyifato mbere wanashima ubuzima babayemo n'ivyo bintu byabashikiye ku bwanje mbona mengo ahubwo sinako bari kuba kuko hajya igikomere yo kigushikiye keshi kikwigisha mbere kubaho ukundi kuntu. Yes. Rero nkura muri ubwo buzima ndanduruka ndagenda gushaka bitoroshe ndavyara umwana wa mbere hajya kuja amezi hagati ya 5 na 6 naba mu gatunguru. Turashikirwa n'ivyago vyabaye mu gatunguru mwe vy'umwuzure. Yego. Bimaze kudushikira imvura yaraguye nkuko bisanzwe nkuko abantu babimenyereye ariko ujya munsi ku bantu bari mu gatunguru navuga yuko ngira wari nk'umuhero kuko twahuye n'ivyago twahuye n'ikiza ngira navuga ko coba ari cyo cyabaye cyambere mu Burundi gitewe n'imvura n'ibindi vyamabiba ariko nibaza ko ngira ari byo vyabaye ivyambere. Ico gihe umugabo yakorera ruguru nari muhira jenyene n'uwo mwana
naba mu rupango rukorotiriye abantu twahora tubana bama mu nduru nyinshi cyane kugeza aho nyene urupango yumva bimurengeye induru bama mwaravuga ati jewe ndabahebeye ibintu byose ariko mumvire mu nzu abo bari baraye bahavuye nanisigaye mu rupango ndije nyene kandi narumva ubwoba muri ico gihe kuko urumva nari nkiri n'umwana kuko imyaka 16 nari mfise umwana wari muto nari muto cyane numva kwibana je nyene narumva naho nyene zari ingorane rero mu rupango cyasigaramo ndi je nyene ndibuka kubwo ko nsigaye ndi je nyene uwo munsi narasenze ndiga gusenga amasengesho ngiramwe ntari bwigere ndanasenga kuko numva nyene mfise ubwoba nkaguma numva menga basuma barahava baza iki ariko rinasenze turaryama ndyamye mwijoro mu saa 3 imvura iwanashima ntabwo yari nyinshi ariko hari umuyaga mwinshi n'imituragaro myinshi haheze akanya gato nta n'imvura nyinshi yari mwiragwa nagiye numva amazi anteye mu nzu mu cyumba anteye mu cyumba ndaraba telefone amatara urumva yari yamaze gucika ngira nta hantu hari hagisigaye umuyaga nkuba ndabe telefone kugire murike numva yagiye ndabitoroshi numva vyagiye kandi ku musego waho ndyamye hari bibiliya yarimo mwamahera 100 birenga wanje ndiyumvira ngo nkurikirane bibiliya hajya ndimo ndazana ukuboko ngiye gukurikirana bibiliya imatera ari maze kuduga maze kuzura amazi nca ndabivamwo nca ntora umwana kuko aciye yikangura cararira nca numva umutima hajya Imana yashatse kugutabara ntibura ukuntu bigenze numvise muri jewe umutima wo kwitaho ya mahera yo kwitaho telefone yo kwitaho ibindi bintu byari muri icyo cyumba numvise atawundimo cyo nakoze natoye umwana nayo umwana nashize ku mugongo kuko hatabona ndarondera ikintu no muhekesha ndabura ariko hagiye inzu yibamwo uramenya ahantu haba hari umuryango narakabakavye ndasohoka muri jewe ndavuga nti ngira nuruhuherezi kubera inzu yari ikiri nshasha nimvire niko biri kose ngira namabati ngira yo bayaduze iki niruhuherezi reka nigire kubabanyi ejo bazoza bamfashe nimbara amahera nzoyatora nzokwanikira ivyo bindi navyo birimenya numva ata mutima mfise ko kintu na kimwe kiri ngaho mu nzu umwana nakubise ku mugongo ngeze muri saro ndaronka igitenge kuko harimo mwimiravyo myinshi ndose igitenge narashize umwana ku mugongo ndamuheka kuko urumva ni namaze kuryama hasi urumva nyene hepfo je nta ibintu birenze nari nambaye nca ngerageza gukenyera cya gitenge kugire kimanuke kigerefo umuhekeremwo ndamuhekeremo kandi nanje nongere ndacyambare ndabikenyera uko ndogorororoge nuguruye umuryango urupango nabamwo rwarimo mw'imyumbati rwarimo mw'ibigori ibintu nyene bimeze neza ibiterwa bimeze neza nkimara kugurura niwo munsi amaso yanje yabonye akaga novuga ko ari wo munsi amaso yanje yabonye urupfu ariko Imana iranyimana hamwe nari nzi yuko ngiye nasanze abana atabahari nsanga bagiye kera ibiti vy'intuze vy'imyembe byari bihari nta giti na kimwe cyari kigihari byose vyatwawe hanze wamengo ni mu kiyaga ukumva amabuye abomborana imiravyo yari myinshi cyane amazi asa n'inginagina ukumva nk'umuntu ararengera koma induru arengera amazi arimwe aramutwara amaso yanje akimara kubona ivyo bintu ndibuka navuze ijambo rimwe ndavuga ati Mana ndazi ko ndi umunyavyaha ariko ndakwinginze umunsi umwe gusa wo kubaho jene nabona iri joro rikeye nzogushimira kandi nzogushingira naye kuri Imana niheza kuvuga ivyo kuko nari ku muryango wa mitarike najananye na wa muryango
ubwo nyene numvise mengo rashano nkakurya basika umupira ijya mipira bapompa ni nkakurya wopompa akaba ari nk'ikintu basi kirimo mwipepu hamaze kavamo kigaturika rero wa muryango waraturitse uturitse kumbe ni inzu yose yari isavye jewe naciye njyana na wa muryango kuko urumva umuryango wate ntabwo wisutse inyuma wisutse imbere wisutse imbere nca ngenda njyananye na wa muryango bisigura yuko ubuntu nagiriwe inzu mu kubomoka yarasavye nca ndatombora imbere igihande cy'imbere cyaguye imbere ibisigaye byose nibazako vyakurikiye inyuma vyagwiriye indani nkuko ikibambazi kimwe cyogwa imbere ibisigaye bigaca byururukira indani ico kibambazi numva cyari kiri kuri urwo urugi rwo rwagiye imbere ikibambazi cyo kica kigwa imbere nicinjira indani urumva ku muryango ikibambazi cy'imbere bigaragara ko cyaguye hanze ku buryo amabati amatanga ibintu bigize inzu byo vyakorokeye mu indani jewe rero kuko nari kuri wa muryango najyananye nawo naribira nkiburuka n'umwana ku mugongo aho harimo ibiti harimo imisumari nanje nace mfata ukuboko nshira nko muri cya gitenge nambaye haraje ikintu ngaha aha ku kuboko kirankwabura numva ndababaye pe hamwe numva mengo norekura ariko muri ayo mazi narataka cyane nkabwira Imana ndakwinginze n'ukuri ngirira ikigongwe urazi Imana mama na papa bafise akabonge tuvuka turi abana 10 dusigaye turi bane nanje ngombe ngende ndakwinginze Mana urumva paresana hangana ngira amasengesho ayonzi ayabaho n'atabaho uwo musi narayavutse nguma ndirira Imana mu nyuma nimba ari umusumari nimba ari fera bito nimba ari giki nagiye numva ikindi kintu gitoboye ha ku mutima numva kirinjiye kwe numva ubwenge buragiye ndumva yuko aho ngeze aho umwana w'umuntu ageze norekura umwana ashaka akagenda mugana naguma mvuga ati Mana ukabuze ko nza gusigara nsigarane n'imfura yanje ukabuze ko umwana wanje aza gupfa undeke tujane rukundo rw'umuvyeyi ntivyahereye aho ivyo byarazibuye ku mutima ububabare ndabugumana ikindi kiraza gikata ibere komera cyane Imana ikihagoboka gute kugira uyu munsi tube tukikubonesha amaso Imana itabura uko ibigenza ya mazi yaranjanye naba haruguru y'ishengero rya Emmanuel mu Gatunguru ya mazi yaranjanye mu mihana yari hepfo kuri baba banye twabana nabinzu zari zagiye ariko hasigaye inzu yatwawe uruhande rumwe hacasigara urundi ruhande ya mazi aranjana ugifise ubwenge ho ubwenge narumva ko nkibufise ariko ububabare bwo nari kumwe nabwo bwari bwinshi ugize uravuga imisenyi ibiki urumva wanywa ibyo ubonye byaca mu matwi ngira imyanda yose ibaho twarayiriye pe yamazi acaranjana acana ku kigazi uwo muhana wari wabamutse uruhande rumwe ubwo ruhande rwari rufatanye n'ikigazi yamazi acaranjana acana ku kigazi
antaye ku kigazi ndakoma induru kugira abantu baze kuntora ndavuga nuko biri kose ndakize niyumvisha ko nkize naravuga nuko biri kose ngaha Imana irantabaye. aho hari nkasanga apize ijoro hari mu masaa 3:30 y'ijoro kuko imvura yatanguye kugwiramwo umuyaga cyane mu masaa 2:30. Nta mwanya muremure w'amazi mugabo urumva muri ivyo byose byabaye hagati ya saa 3 kugeza mu masaa 4 kuko abantu bakomeza gutwagwa mugabo hejuru atamvura iriyo mugabo tumwe turatwagwa n'amazi rutaziwe yazananye. nico gugitangaje nico cyari gitangaje. imvura nyinshi rimwe iravuga nta mvura nyinshi yaguye mugabo twabona tumwe turatwagwa mugabo uruzi Gasenyi hari amusi ya Presidence gugo gwari gwataye inzira uruzi rwaruzuye amazi aba menshi bisigura yuko mu nzira zo muri rirare imvura yoba yari imaze umwanya munini igwa hama twebwe ikaza gushika iwacu yabaye umuyaga ariko amazi yo yarabaye menshi kugeze yaho aturuzi yahora cyamwe aca rero yirarika mu mihana y'abantu. Rero ngeze kuri cya kigazi numva yuko nkize kuko urumva ni namaze gukobagura ku mubiri wose nta nguvu aho narinda atari umuntu nkuyeho ntabwo byashobora gukunda ko nshobora guhaguruka cyangwa gukora ikintu na kimwe. Haheze umwanya rumara rwa ruhande rwa yanze rwari rusigaye nago rusha rurabomoka rubomotse kuko byari bifise ingufu nyinshi bica byongera bihitana cya kigazi cyane ubundi turongera turagenda. Simba shaka umuntu anyibutse umunsi mubi. komera cyane ni kugira twigisha abantu bumve yuko Imana ishobora gutabara ahantu atabwiringira ubugifise ubona kumenga wapfuye. Imana nabonye itabara idatabaje atanu wigishije inama atanu bufasha isavye iratabara. Rero ndongera ndatwagwa n'ubundi twongera twibira tumanuka twibira twiburuka ariko umubiri wo naho wari uremerewe ijwi ryo kuvuga no gutakamba ryo nararironka nkaguma ntakambira Imana narabwiye ati Imana nukuri jewe hamwe wonkiza nkuko nabigusavye nzokuvugira nzoririmba nzokwamamaza nzokizwa ibintu byinshi. Imana itabura uko bigenza yaranyumvise atari uko nari ngororotse atari uko nari umutoni kuri yo. Amazi yariciyemo ibipande bibiri ageze ahantu ku mushinge w'inzu barimwe barubakora abana hajya kuntu bubaka ifondasiyo inzu urazi ko bifise umushinge uri hejuru cyane. Rero y'amazi yandutse yaraje n'ingufu nyinshi aca nta muri wa mushinge amwe yarazunguruka agaca hirya ya wa mushinge yandi agaca hino tuba abantu ansiga mu kazingi kiyonze ko mushinge w'inzu yaragutarukije aho gashinge yarantarukije ansuka kuri wa mushinge hama yandi yo yabandanije yicira inzira kuko urumva ari amazi afise ingufu nyinshi yicira inzira aca hirya ahandi aca hino. wa mwana twari kumwe ku mugongo kandi aho hantu amazi yantaye hari abagabo 3 bari bapfuye bavuye kwibarabara hano ku ikaburimbo numva ngo ni kwa Busigo bari mu modoka urumva amazi yarabatwaranye n'imodoka ugeze aho imodoka isambuka ugeze aho bagiye kugera abantu bapfuye. Hari mu ijoro nakomeje gutakamba umuntu akoma induru abantu bararondeza abantu baragwira bararondera haraje abasumura bironderera ivyo bitwarira urakwigirira impuhwe hakagukuramwo barankura muri ico kibanza baranyandaza
ico gihe ahantu hose hitwa ko umuntu ntabwo washobora kumenya isura y'umuntu kuko waba wuzuye ugondo umushatsi wagiye nk'ivyondo impande zose nyene umeze nk'igikoko bararondera ahantu boshobora kuronka amazi kugira banyoze umwana yatimvye ubwo nyine umwana yaramize gute marako kanya umwana ahubwo bakimara kuntora numva umutima uri ku mwana umwana kuko hari umwana afise imishatsi myinshi y'irende vya bishatsi vy'irende bica bizamwo vyari vyamaze kuzuramwo ugondo imisenyi umutwe wamengo nganuko kubera nyene ibicafu vyahomyemwe umwana warajya ikinuma kugira wumve ko yokoma ariko wapi ukumva agatima gatera buke indani naguma mvuga ati mana uremeye ko jewe nsigara umwana wanje ubona bwiye ndakwinginze mana ngarurira umwana baratoye umwana baramuzingazingira mu mashuka kugira barabe ko hava hembuka kuko urumva umwana nawe wamujya ikinuma ntabwo yashobora gukakaza yari yamaze kumera umuntu nyine ari muri moroge ariko inyuma yaho imbere yaho nk'uri umwana isubira inyuma umugabo yari yaje umugabo amaze kuza kumuranga oya yaje kuri uwo munsi nyene hari dimanche yaje ivyo bintu bitaraba yaje ivyo bintu bitaraba ari dimanche mu masaha ya kare araza twari mu myiteguro yuko azondungika muhira nkajana uwo mwana muhira arangurira ibintu nzojana muhira arangurira ibitenge inzoha mama arangurira na jewe nyene ibintu biba bikenewe nyene nk'umuntu nyene ashitse mu bavyeyi rero abinguriye nanje arangurira igitenge ndamubaza ati none mpamara gusonesha guje nta mahera nsigaranye ndamubaza none ko nguriye igitenge nzocambara uku acambwira ati wewe uragenda ukunjishe ibitenge bibiri hama ivyo bibiri uzovyambaza umupira ndavuga jewe guza ibintu bingana nk'uko kose urabona ko nzoca ngenda muhira ntasonesheje akamodeli numva ndafashwa nyene n'uburakazi nyene numva ndashavuye ndamubwira nti je ntibibaho tije mbere utanansonesheje ahubwo sinzonajayo ndanabivuyemo rero nca ndanuma arabona nyene ko nashavuye abonye ko nashavuye aca arambisa aca yigira mu bagenzi ngiye mu bagenzi ndicara ngaho ndarindira mbona ntaje hari ahantu iruhande yacu bakunda kugira serire abantu bo mu mashengero ariko ntagira serire ahantu rero barakunda gukora yo serire cyane ndavuga nko biri kose cyereka ngende gusenga ndagenda ngiye turasenga turaheza sohoka numva ndi areze na mu mutwe ryashavu ryaheze numva ndimo ndicuza ahubwo n'icyatumye inshavura bigeze hiyo ndamutelefone ndamubaza nturihe nawambaza nturihe ndamubwira nti je nagiye gusenga ntiwoba watashe acambwira ntoya ndamubwira nti none uzaryari acambwira ngo ryashavu ryaheze ndamubwira ntoya nta kibazo vyaheze ntumbabarire acambwira ngo ndaje ndarindira inyuma y'iminota 30 mbona naho ntaje acara telefone acambwira nturaze wihangane ntave ubaza ngo nuko ngo uba washavuye bya bitumye ntagaruka burya ntabwo ngaruka ti hari ibintu ku kazi bindondeye bibaye ngombwa yuko nosubira inyuma nkarara nduze nzogaruka uwundi munsi we wihangane numva nyene ndamubaza nti mugana ubugiye unjanisha baravuga toya ntabwo noshobora kuza nivyo noza nkazozinduka kajoro ngenda mugabo turi kumwe bafise imodoka ko bafise imodoka rero nta mpamvu yo kwirirwa ndatakaza umwanya reka ngireko ntacyo nzogaruka ndavuga nti sawa acaragenda umva ntiyaba yakiharara rero muri ico gihe muri ayo masaha mu masaha 6 y'ijoro umwana ntihari bwahembuke akiri muri ya mashuka nyene asa n'uwapfuye niho nabwira umukobwa yakora kuri uwo muhana ndamubwira nti ntiza telefone
umuntu nironderera arambwira nti nta mayinite mfise, ndamubaza nta nayo kubipa, arambwira ntayo kubipa rimwe. Tisawa acarantiza inomero nindazize ku mutwe ndazandika, ndamubipa rimwe kabiri, ubwa gatatu acarantelefona acarambaza urinde, ndamubwira uwo ndiwe, ndamubwiye uwo ndiwe acarambaza habaye iki, ndamubwira ntitwagize ivyago, hamwe twahora tuba nta abantu benshi bapfuye, inzu zose zatwawe kandi n'umwana asa n'uwapfuye, asa n'uwapfuye vyagenze gute, habaye iki? Ndamubwira nti amazi yaduteye, cambwira nkabibona nashitse urarakara, ubu rero aho hantu amazi ya Gasenyi yagusanze uruzi rwa Gasenyi ahantu mwahuriye nago kugira rugutware runtwarire umwana agapfa, ntiduhamba ucumurya cyangwa ugenda umusangire nabi wanyu. Ndamubwira oya ni ibyago byadushikiye, acarankupira ankupiye ko ndarindira nguma muri wa mubabaro. Mu masaha 7 y'ijoro umwana acarahembuka, zatubona umwana arakanuye, barambwira ni ndamwonse, urumva ibere rimwe ryari ryababaye. Ahubwo nyine tukiraho, wowe ko wari ufise ibikomere ntiwagiye kwa muganga, byagenze gute muri ako kanya nyine? Oya, muri ako kanya ntabwo byari gushoboka, ntabwo byari gushoboka ko abantu baja kwa muganga, abantu babajanye bukeye. Imodoka za Croix-Rouge zimaze kuboneka iki, kuko abantu bari benshi. Muri uwo mwanya nagumye aho n'ububabare niki, baca kubwira umwonse, bacambira ndamwonse, ndamuhaye ibere rimwe, tubona umwana aronse, tubona arakanuye, tubona yigumiye ngaho nta kibazo. Mugabo jewe nicaye batampagurukije sinava hondi, umubiri wose namaze kuba nkubuye. Ndasubira ndamubipa aranka ku telefone, cendarekerana. Bukeye mu bucagucagu abantu baragerageje gutabara, urabajana ibiziga, urabajana baja kwa muganga, barashobora gutora abantu baremvye bakabashira ku mabarabara. Imodoka aho bikunda ko zishika zigashika zigatwara abantu muri wa Karede, muri hôpital militaire, ibiziga bakagenda bagapanga uruhande rwavyo. Nanje barantora baranjana no muri wa Karede, waragenda bagushira hanze nk'uko ku kibuga, bakakoza kugira baronke ingene bakuvura, bakakoza n'amazi. Haragera igihe harakama kugeza yaha amazi bogesha abantu bahinda kuzanwa n'imodoka, bakakoza hama bakakwereka ahantu uryama. Ibitaro vyari vyuzuye, barakogereza nko ngaho, hama bagaca basanze babamba amahema ya Croix-Rouge, gaca usanga nk'ihema imwe kujya kuntu bavyubakura bibona, ugasanga haragiyemo nka 6, haragiye nka 5, baca baduha uburago, hamwe bakaryama bacurikiranije ibiki, bakatuvurira aho nyene. Baritaho nk'umwana, kuko umwana niwe babona amengo yarababaye cyane. Umwana bamupimye basanga nta mazi yanyweye, basanga umwana nta kintu na kimwe yigeze aba. Aho ni kuri uwo munsi umugabo bukeye yumva ku matelefone, ku maradiyo, ati Bujumbura quartier Gatunguru ibara ryaraye riguye. Akivyumva yumva y'amajambo namubwira, urumva ko yamaze kunkupira ko ataramenya ko umwana yahembutse iki, bimwanka munda. Yarayijora araza, ageze kwa Busigwa, ahantu bita kwa Busigwa hari ruguru, asanga ibarabara ryacitse. Ibarabara ryari ryacitsemwo kabiri, no kuvuga abantu bavino bagiye Bujumbura baduze ruguru, imodoka bayifatira hakurya. Ababa bavuye ruguru bururukira hakurya, hasigaye nimba baza n'amaguru nimba bipakiza, ibarabara ntabwo ryarengana. Ashitse atangura gufata urugendo n'amaguru, araza kurondeza. Je kurondeza aho twahora tubara hayobegwa, kurumva nta mihana yari igihari, iki abantu bari batwawe, ntiyaronka uko abaza. Cyo yabajije arabaza nti abantu bagize ivyago barihe, aramubwira nkareba muri wa Karede, abandi bari
hôpital militaire aragerageza ku bitaro byose araza ararondeza niho yantora muri wa karede ashitse arabuze icyo avuga asanga umwana yahembutse urumva nawe nyene yicwa n'umubabaro ukuntu nari meze nta birenze yari afise ari burenze ngaho naragiye baratuvura batuvuye turagenda turaba utashe nta waronke utaha nta kintu na kimwe waba ufise iki bwari ubuzima butoroshe mu nyuma turatangura ubuzima zero narabaye mu mirango ndahaba naho nyene mu buzima bubabaje narababaye bihagije. Mwapfuye ngaho muri iyo tanga muca muja mu mirango? Mu mirango twanditse kuko urumva ubuzima bwari bwamaze gusubira zero guhera ku kintu icyo ari cyo cyose. Ndibuka agishika kuko muri uwo muhana barampaye impuzu nshobora kwambara kuko urumva nta mpuzu nari mfise. Uwo muntu nawe yari munini arampa urupira ndambara umupira wamengo ni nk'ikanzu. Rero umugabo araza arambwira ntije uko mbona je nta buryo mfise uburyo bwose urabona nari nitanze ninaguze ibintu ninaguhamera ngo dugane wanyu ubu rero nanje ndi mu ideni akaze kukwezi yazo kaba kagoye. Umugabo narose umuntu nogurana amahera make nashaka ndayaguhe basi ni wahengera ukize uzoca ugende wanyu basi umareyo nk'ukwezi kugira ndondere amahera yo gusubira gupanga inzu yo kugura ivyombo byo kurarako ibintu byari byo byose. Ebana akimbwira iryo jambo numvise niyasi cyatumye mbaho cyatumye nsubira kubaho kuko muhira ninakuriye muri bwa buzima bugoye nahavuye hari ikindi gikomere ndavuga nti koko jewe namba yuko mezuko nuko ince ngenda ndigusa muri ba bantu numvise niyasi gitumye nsubiye kubaho. Ndamubwira nti jewe naho wogira iki ntabwo nsubira muhira. Arambwira ati none ivyabaye ko ari ivyo bana none je ushaka ngira iki. Namubwiye ntivyiri murambwira vyose ahubwo nimba nasigaye kugira nsigare mu muronko iyo mfumamfa. Aravuga nti jewe nukuri aho ngeza nk'umwana w'umuntu ntacyo mfise nokora nta buzima burenze mfise bw'icyo noshobora gukora jewe amahera reka ndayaguhe ni washaka uzogenda ntashaka ureke kuko ntacyo mfise cyo gukora. Yandurutse yigira agiye ari ahantu hambere ninashikiye gupanga uwo mumama naho rampanze ko ari yabuze umwana duca dushikira mu ihema imwe nawe ararahira ko adasubira iyo yahoraba agiye kwaka indaro agiye gusaba indaro twagiye tujanye urumva naho navuye iwe yari amahoro nta kibazo ninasize mfitanye nawe. Iyo yagiye gusaba indaro reka tugenda tujanye kugira ndindire kumbure ngira umugabo aziyumvira aza mpangire cyangwa amenye ukundi kuntu nshobora kubaho kuko icyo kuza kuba muhira icyo gutaha muhira cyo numva kidashoboka. Twagumye tuzungurukana n'uwo mama yagiye kuba ivyamugabara nivyo najya ikirumva mengo ndi nk'umwana wiwe ndabaho mengo narahahamutse imvura iguye imitima ikaja mu kirere numva twamira kwa muganga. Cyari kwibutsa vyabihe imvura mu nyuma baradusinyira ku bitaro kwa Buyengero ku buryo umuntu ashobora kugenda kwivuza ku buntu baraduha ubujete ukagenda kwivuza ku buntu twama twagwaye inzoka zitandukanye ibiki kugeze aho ncumbye nk'ubugari n'isose nk'umwana kujya kunterera ugaburiye umwana kujya kuntu nyine usanga ajya ugaca wumva inzoka iravyase kumva utanguye kuvumesa. Muri ubwo buzima twamira kwa muganga baduha ibinini baduha imiti bagira iki bivuye kuri bijya bintu vyabaye gusa ijoro rimwe. Erega haba harimo imicafu myinshi mwajya amazi harimo imicafu myinshi imisenyi hari nabo bakoropa inda zuzuye ugasanga zuzuye imisenyi bakaduha imiti bakadutera inshinge yiki ndabaho muri ubwo buzima numva
n'isukari idasosa numva isi yose nyene mengo ndayase ndabaho vrema numva mvuga ni kwisi ngira nta kintu na kimwe kibaho cyonezera kiriyo ndabaho muri ubwo buzima mu nyuma umugabo yaranditse aravuga nti je ko nakugerageje ukanka rondera ahantu upanga inzu ndibagiye amahera yambwiye adashobora kuja munsi ngene ndondera inzu naramaze hafi nk'imisi 3 ndondera ahantu nokura inzu zari zazimvye ze yamahera yambwira nkabura nkirigwa inzara nkarira nkavuga ati jewe mana naho mfise umwana uruyoya ku mugongo mfise ibiguma urumva ibiguma byo byari vyakize mugabo ikiguma sasa cyo ku mutima numva ata mwana w'umuntu n'umwe arashobora kugifuta kumfutira ubwo bubabare mu nyuma nca ndaronka agashamburete ndagenda ndaba muri kagashamburete ndamubwira nti narose inzu iki araza cyaravuye iyi niyo nzu warose cyarambwira ati mana je uyinzu nuko ndakubwiye ngo nzoza ndayirare muno bandakubesha yaha ndamubwira nti wo harara uto harara nta kibazo urapfa kuyindihira yarabinkundiye muri ubwo buzima ndabaho hari gihe mu rupango natira imbabura hari gihe bayimpa hari gihe batayimpa nahuriyemo n'ibintu byinshi numva ntodonda ariko Imana itabura uko ibigenza irashishikara irankomeza irashishikara irangirira neza mu nyuma ubuzima umuntu arahendahenda buke buke ukuntu umuntu ashobora kubaho ndabaho uko ariko iya nkovu iri ngaha kwibere n'iya nkovu iri ngaha mu gatuntu zashishikara gukura zarakuze ziravyimba harakize inkovu irakura hari ubivanangira n'umubiri w'umuntu naho hantu hariho zikanja akazuba rero katse ndafise n'iyindi nkovu muri cya gihe nari mu ndatwagwa urumva dufate munsi ya cya gitenge imbere ni nambaye nyene agahuzu nyene kajya ko musubu kabona amazi kujya kuntu yaruzuye aruzura mu mpuzu yo munsi haraje ikintu sinzi kwa n'umusumari sinzi cyari ico cyaciye mu ngaha nyene kirataburana n'inyama aha mu rubavu nkuko gica kirataburana cyane gica kiratabura ya mpunzi yo munsi iyo sinokubwira byagiye bijana nyene najya amazi rero nambaye nk'impunzo akazuba kaca hajya akadugumba kaca cyangwa pfuzi kanja Yesu we zikanja icyo bita kuribwa mengo sinzi ibintu birimwo zikanyirira kugeza yaho nkura numva n'uwo mwana ndamwase urazi ikintu cyatumye numva nase n'uwo mwana iyi nkovu iri ngaha hariho ukuntu abavyeyi bo baca babibona umwana ari mwaronka arakunda yonke agushira urutoke mu kanwa kwa mama wiwe wewe mu gishingo cyo kunshira urutoke mu kanwa yaza gwana na kagakovu ko ngaha kugira gakureko nawe rero yamara ukavyonga agaca kakanja kugeza aho ndahaga hakarungura nkumva nasa umwana nkamukubita umwana nkaca mbona nawe arashafuye umwana nyene ararakaye akabona ko nyene umengo sindi umuvyeyi wiwe mugana nje nako nari bubigenze nkaguma numva binyibutsa ubwo buribwe bwizo nkovu bukanyibutsa ati narasezeranye Imana ni wankora ahantu nzokuririmbira nzokuvugira iki nkahiga ahantu noca kugira nshobore kuvuga ivyo niyemeje ntahabura amaradiyo nayumva ku matwi sinamenya ngo nociyaha iki ndavuga ati none je ibintu nzobigenza gute sinzi umuntu navuze ati je ndakeneye basindirimbe nkuko nabisezeranye ndirimbe y'amajambo ari mu mwigishinga ntahece wanje Imana ndavuga Mana je sinzi kuririmba nakuriye muri Gatolika
ninaririmba nshishije mu mwakujya kuntu muri Gatolika baririmba simbona ingene mpava simbona iyo nzoja kubiririmbira simbona ingene nzobisohora simbona uko nzobigenda ndavuga nti cyambere kimwe ko nafashe ingingo yo gukizwa nabisezeranye muri ajya amazi reka ngende mbanze nkizwe naragenda kizwa mu nyuma ndavuga nti reka rero nsohora indirimbo ndavuga mana je sinzi kuririmba nta nibyo nigeze nkuriramwo nta mubaririmbyi nigeze nkurira nakuriye mu muhari witwa w'abatambiramana tambiramana nabo keshi baririmba indirimbo z'abaririmbyi ibyo bindi jewe numva nyene ntari no bubishobora havuga mana ariko naho nabisezeranye ndabona ntazobishobora ndinginga Imana ndayibwira ati Mana ndakwinginze umpe indirimbo ndibuka icyo gihe kimwe Imana arampaye indirimbo yari ifise rofe avuga ngo rofe avuga ngo ibigeragezo byo muri iyi si bitwibutsa ibyabaye umwami Yesu yarakubiswe arabambwa arahambwa kwari ukugira ngo jewe nawe dutahure ivy'iyi si numva kajuko ndakamarana igihuko mu nyuma ndarondera igitero ndagitoye ndarondera abantu b'abaririmbyi asanzwe babimenyereye baragenda baranjana muri studio bambwira amahera ndavuga ati jewe no kuko Imana amahera ngana nk'ugukwe nkana ari kuguramwe agapira na kuguramwe ikirato none nina yatanga azogaruka gute kambwira nti ivyo byo kugaruka nta muntu abikuremesheje iki muga nkavuga ko nabisezeranye ndavuga nti nacyo reka ndirimbe indirimbo imwe mu nyuma ndasaba Imana ndayibwira nti Imana impindirimbo ijanye n'intahe mu nyuma ndaronka iyo ndirimbo ndayirose indirimbo yavuga ngo uratabara ugira neza uraruhura mana uri rukundo maze kuronka iyo refe naciye ngene ndabwira wa muntu asanzwe yankorera indirimbo yari yakoze iya mbere ndamubwira nti jewe bijya bintu muguba muvuga ngo ririmba ijya mbere ngo ririmba ijya kabiri ngo ririmba ijya gatatu jewe ivyo ntavyonzi ico nkeneye nshaka kuzompa umwanya kuburyo nta bandi baririmbyi shaka rizohurirayo nta wundi muntu nyene ko rizohurirayo je nije naguhaye amahera yiwanje azobe jewe jenyene arambaza n'uzoririmba ijya mbere ndamubwira nti jewe ivyo reka kubimbaza jewe ivyo ntiwirigurangora cyaravuga ati je naho nagakoresheje abaririmbyi wowe uri umuririmbyi kabuki uzananye uruwahe uzufise amategeko cyaho duhinduza ibintu byo mu mwuga wacu ndamubwira nti none je samara naguhaye nkundira rero nanje nkorera ivyo nagusabye harumigwa sinzi umuntu avuga ngo icyo bikora turumiwe harumiwe amaze kumigwa arankundira ivyo namusavye ndamubwira ntumviriza rero je ndaririmba refe hama mbandanye n'ibitera ntuze kumbwira ngo nsubiremo kuko mbwiye nsubiremo sinamenye ivyo nsubiramo ibiza biri muri jewe ivyo nza kuvuga ubifata uko nyene uzobimuko nyene ndavuga ati mwuka bamo arambaza ati none wewe intumbero yawe yo kuririmba niyi ndamubwira nti none naje kwisigura je sinagwa amahera je sinaje kwisigura nkundira kirambwa nti sawa genda ndagenda urabona ko bakwambika amakasiki bakwambika ajyama ekuteri biki ti wewe gusugumemo ndavuga ati Mana icyo nsaba je ntavyo kubandanya ndirimba jewe bindi ishaka gusa je bakanda gashitse abantu bazokumva ivyambayeko ndakoroka igitero cya mbere cya kabiri cya gatatu nawe harayumva ayo majambo mvuze hariya yicwa n'umubabara ari hariya amajambo ari muri iyo ndirimbo ahejeje mvayo naje nyene kweri nabaye nabukuntu namaze kuja mu kindi kirere mvuye arandaba acarambaza nti ivyo bintu waririmbye n'umugani wari muraca canke n'ivyakubayeko ndamubwira nti iyo niyo nkuru yanje y'ubuzima ndamubwira ivyo vyarakubaye kwe ndamubwira agace gatoyi cyaravuga ati yo polisana acarantahura antahuye nje namubwira ntabwo wowe nyene undonderera umuntu
azoshobora kunkorera clip video aca amundondereye wa muntu ankoreye clip video yumva ayo majambo arambaza none ibi bintu abiririmbye ko nza baririmbyi hari utuntu muryosha indirimbo utundi mukeneye nyine kwinezereza cye kunezereza abantu aya majambo kubera ikiba yakoresheje uko cyenda mu bwanisho n'igishinga naye nivyambayeko mbona nawe biramubabaje ukuntu indirimbo aragerageza ararondera ama image y'ibyabaye mu gatunguru arashiramwo uko nyene ibintu ibyagenze mu gatungura ararondera ajya mu image arashiramo indirimbo irahera iheze acarambwira nti jewe ndazinanye n'umuntu wo kuri heritage bajya abantu bakunda kwerekana ibintu bijanye na gikristo uzogende uzobashiriza indirimbo bazi barazerekana ndavuga ati mana urakoze icyo nagusezeraniye ngaha jewe ndumva kirakwiye kuko ntabwo jenzo zo ndatanga amafaranga yose ndayarondera narushe mutwo mba nadandaje atari bugaruke urakoze kazima baza bavyumvise umva kujya nyene ukora ikintu uti cereka basi nitandukanye je n'Imana ntizoguma indondera gira nizi nkovu niyo mpamvu zanka kumva ko ziguma zinjye ndagenda ngeze kuri heritage indirimbo ndazitanga baraziraba baziravye barampamagara cyane aho nyine barambaza impamvu barambaza ibintu byarakubaye kwego cyane ambwa ntituraguhaye ikiganiro uzozitanga ikiganiro kuri televiziyo uvuga igishinga ntaye cyawe naragiye ndabivuga ibijanye n'umwuzure iki numva nyene muri jewe mengo nyene ndaruhutse ariko nagumye numva muri jewe kuririmba bidahetse nkaguma numva binsasata nkasanga nagiye narisha amahera nkasanga ibi ikintu noguze nkasanga niyimye nkasanga nagiye nkasohora indirimbo mu nyuma ndavuga ntuko biri kose numva shaka yuko kwa kuri kwanje koca muri filime kuko uko kuririmba nagenda menyana n'abantu bake ngene ndamenya aho umuntu ashobora guca kugire yamamaza ibintu cyangwa kugire bimenyekane ndavuga ntari uko biri kose ndakeneye gusohora filime niho numva bwa buribwe bwanje neza nashobora kubuvuga mu nyuma ndavuga none jewe nzoyisohora gute nzobigenza gute mu nyuma Liva arakinana agace kamwe na Fanny Ravine numva Fanny Ravine ndamukunze ndavuga ntari kuko biri kose hamwe Imana yonshoboza nkahura n'uriya mukobwa jewe indumva ko indoto zanje zuca zisohora cye ndarondera Liva ndondeye Liva ndamubwira Liva turapatana ambwira amahera arancira amahera numva ni menshi vraiment ndavuga nti jewe amahera rimwe arancira je no kuyatanga numva no musaraba cye ndamubwira nti kugira amahera ndayaguye cenge tuzokorana uzonzanire Fanny Ravine ashirambwira nti je nta kibazo nzomuzana umunsi aza gutora amahera ya vase baje bazananye no muhira ndanezererwa cyane Fanny ncampera ngaho numva ndamukunze ya filime nawe arambwira nti je kugira ndayibemwo ntabwo nozuko iki urumva bisaba basuzora bakantu gatoyuma arambwira akantu gatoyi no shobora kumuhemba ndavuga nti uko namukunde ndavuga nti ivyo nsaba byose nta kibazo no biguha ndamuriha mugabo Liva nawe amaze gutora amahera aravuga ati jewe abantu bibibamba ibiki kuja kubakinisha filime bahava banyononesha izina ntarakina n'ahantu na hamwe hava bikina nabi ibiki mugabo Fanny akaguma amubwira ntoya ko twatoye amahera ntiduhemuke iki reka tumukorere filime barayinkorera barandonderera ibibanza kuko urumva bo bari bamenyereye bivanye n'inkuru harambaza inkuru ya filime ukuntu bimeze harandonderera inzu ibibanza turagenda turakina filime irahera filime iheze naho nyene urumva urugendo rwabaye rurerure hageze yaho no yisohora ndahura n'ikindi cyago numva nyene ntashaka gusigura kuko hamengo nagiye mu idonido ry'ubuzima ndabiba mwuko mu nyuma ndandukanda filime ndayirekura irasohoka kuko filime irimo gusoka ndimo gukora ransema naragize icyago umugabo aragenda arafungwa amarayo y'imyaka 2 guma muri ubwo buribwe iki muganda avuga ntuko biri kose filime ndayirekura filime narayirekuye
mbona nyine ati je ngaha ngo ndabivemwo ariko Imana irankomeza ikagenda impuza n'abantu runaka Fani yaca umuntu wanje wa hafi uko bwa butayo bwarushirizaho kunsasata Fani niko kuntu yaguma yinjira muri jewe kuko mu buzima bwanje nakuze kugeze aho nja kubaka igitsina gore naracanka urumva no ku buryo naho navyara umwana nkasanga navyaye umukobwa numva niyase nacambona imaje y'ivyabaye biciye ku gitsina gore naca numva niyase ti umwana kwera indoze mugabo Fani nkaguma numva anzamwo muri vya bigeragezo nkamubwira nti jewe habirase bigenza uko akambwira nti nanje naciye mu buzima ubu bigenda uko tugumana uko dukomezanya aho nashimwe twakoranye muri filime yanje Joro yabaye yimwe ntiyanagarutse aragenda arakora ivyiwiwe akagenda gakora nkamuherekeza akaza ku mativa agakora ibiganiro nk'uko mukamukoresha ndi hajya nicaye ndaba nkabona n'umugore w'intwari kazi yapambana n'umugore nyine bona akambwira nti jewe ngaha ntabona ndimo nahubona mezuko umvuka mu muryango wifise umezuko ariko ubuzima nacemwe umezuko arumva akambwira inkuru yiwiwe nkaca mfatanya niyi wanje ugacumengo turasangiye ubwo buzima nkumva ndamukunze ukuntu nkumva nta kintu na kimwe cyo kuri jewe noshobora guhisha Fani turaguma muri ubwo buzima mu nyuma aravuga nti Costa nishaka nizogukinisha muri filime yanje umupfakazi ndamubwira nti nta kibazo ndagenda rankinisha ivyashaka kunkinishamwo ndaguma muri ubwo buzima mu nyuma umugabo arataha nibuka umwana arakura urugendo rwabaye rurerure umwana arakura umwana amaze gukura akwije imyaka ejo bundi 2020 ya ego 2020 umugabo yatashe haheze nk'indwi mwarimutse muri yanzu muba ho mwarimutse kera urugendo rwabaye rurerure ivyo twitwarimutse twaravuye twabanga haruguru ya Mutangaside urumva ko umugabo yafunzwe 2020 avayo 2020 ariko icyo nakora naguma mvuga ati jewe n'abantu wanashima n'abagenzi bivanye n'ububabare naciyemo nta numwe nabwira namwe abwira ko umugabo afunzwe mazi ngo yagiye ku madiri pane oya abaho twabana nk'uko sawa barabimenye muga nko mu bandi bantu canke abakinyamafilime bandi byari bizi Fani bisigaye byose navuga undi ho ndabarire ko mbona isi nayiririye amarira menshi atanyungu nabibonye inyungu yayo nama mbona ari iyi ni gumundi ho ndihogoreza iki ndamubwira ntizokwihendera ambwira ntije ivyo je ntaho nzobijana ndabaho muri ubwo buzima twaragerageje kwiruka ngo turaye ko byo biranga asigaye tubiha Imana tubaye Imana araza aje nibuka icyo gitwemo turakora filime nyene umupfakazi umugabo haheze nk'indwi yashitse wa mwana kuko nibuka umugabo afungwa nari navyaye umwana agira kane uwo mwana ni nakurikije ntahekana kubera bivanye nuko kuntu mfise ikibazo c'amabere keshi arakunda kwikata nkabura amabere canke umwana atangiye kuryoherwa n'ibere bivanye no ngira no kubera udutsi tumwe twaracitse kwibere nkaca nsanga amabere ntayo ndose rero mvyaye umwana agira gatatu sinzi Imana ibikora uko bibona naciye nsanga natwaye iyindi nda umwana afise amezi 5 harya umwana akwije indwi 3 umugabo acarafungwa ahafungwa wa mwana agira gatatu nawe yara kugira beho urumva yaratunzwe n'amata rero hoho bica biranka gose cyandabura amabere burundu kuko naho
ndenza ko nkose umwana hajya atangiye gukwiza amezi indwi atangwe nyene umwana konka neza amabere acatangura kugegena kubumoko gaca butangura kuvamwo amaraso amabere agaca gucika nkabura ivyari urumva biba ngombwa ko ndamucangira n'amata aho rero kuba ari uko nkakonda arimo kurako burundu mba numva ashaka kosa ariko nyene nta kundi bigenda uko Imana nyene ibishaka ko vyogenda aca arafungwa mfise umwana w'intahekana mfise n'uruyoya ngaho narahangayitse ngira bimwe sinzi ubwo buzima ndabubamwo ndaguma muri ivyo bikomere hajya rero atashe amazi indwi wa mwana je ndagenda naribandanirije akazi kanje nakora wa mukobwa yamfura imwe natwagwana n'umwuzurire umwana w'abakobwa akaroge nyene karagwira urumva nyene hajya hari ahantu ushobora kuba bakakubwira ntibi nibi ukavuga ntari kuko biri kose ahantu barababeshera canke nk'imyemerere ya gikristo ukavuga ati nzosenga ntabwo nshobora kwimugwa n'ibintu ivyari vyo vyose ariko rero nagiye kubona aho akaroge kabaho wa mwana yaritoye arafata imbabura aracana wa wundi nyene natwagwana n'umwuzurira aracana imbabura irafatwa arashirako kwa amazi arabira amazi abiza aragenda muri dushe arambura impuzu araterura ya safuriya ishusha amazi yabiza ry'abagombe bacu imbere mu bufu aca arisukako bantu uwisi tarakaranga yohava yitiranya akayigira inshuti akabona yuko je namanda abantu bahemukishijwe n'ibintu vyiyise nivyo nta muntu atagira icyaha mugaje kugira umfatisha untegesheje yisi byo kugora acha yisuka ko amarike yache yisuka ko amarike aha hose bantu b'Imana narange ndabona ishano amaso yanje arasubira arabona ibyago ico gihe nari mu isoko telefone yanje ndakunda telefone yanje kuyishira muri silence kubera kwa muganga barambwiye nirinde ibintu bivuze ugwamo cyane bivanye n'ibyo bintu naciyemo telefone rero nayo kenshi bagakunda kuvuga ko ari imbe ari gihe isona giturumba kukumva urahahamutse kenshi rero telefone yanje biri muri silence rero nibereye mu isoko nta kibazo nifitiye mfise umunezero umugabo yaratashe ikiyo n'intsinzi iki ngire ku mugoroba hajya ntashe sanga telefone yonze wa mwama pere ngira ibihumbi n'ibihumbi numva umutima urasanutse nsanga nababanyi nomero nyinshi n'iz'ababanyi aho urumva uwo mwanya biba n'umugabo so yari ngenda telefone umwe ndamubaza haro ko mwandonde acarambwira yego twakorondeye umwana yahiye ndabaza inde wa mukobwa wawe w'imfura yahiye arimo aragiriki yababaye ashamira ngo yango nutuzi nyene twamuguye ko baranka kumpababura nutuzi twamuguye ko kujya kuntu nyene abana bafyina byo sinashize mu mutwe ko navuga nti n'umwana akuze nawe nto urumva je bakibimbwira ubushe navuga nti iyaba muto navuga nti ni muto nyene muga nkuwakuze ati ni bimwe byo ukuboko bisanzwe ibyo nyene ni bimwe nyene bisanzwe amakoto cyangwa amazi nti none mwamumfubirije atego twagushiriye kwa amamesa turagushira ko n'isukari tisawa yewe ngire ndashika nsanga kumbuka abantu batonze ndavuga ati nikiriyo ati nibiki byabaye inzu wamengo bayo ni hakujya gufata ibikoba mengo bayokerejemwo inyama ndavuga ati Yesu ndavuga ati nibiki umukozi yicaye ku kilometero hariya urumva abana bo bavuga ati yo baramwica bace bamwirukana iki ishike yo
ngire ndaraba umwana. Yo. komera cyane, ihangane. ihangane. Umwana yatinda nuko isura yo. Ndavuga nti jewe iyi si ndayirambiye ko nze ndayibonera ko ibintu nk'ibi. Ati Mana ko je nakubajije inshuro nyinshi ibyaha basi noba nkora birengeye iby'abandi, ndavyihane nk'abantu mva atacumbwira. Munyi mu mutima ndabura icyo ndi buwuhe, ndiyakira. Indya zo mu nkono numva ata muntu ashobora kuzinyereka. Haca haraza umuntu aca arambwira nturazi. Ati nakaroge. Ati wumva wikunda, urazi ko namo ndakubona urengana, ndakuzi bavuga ko uri umukinnyi w'amafilime, ndakuzi nk'umuririmbyi, ariko ahantu hacu haragoye. N'impanuro renda guhaye zagusa. Uyu mwana ni wamushikana kwa muganga acapfa. Ndamubaza nti none kugire ntapfe nkora iki? Aca arambwira ntirekerana, uzopfuza ibisanzwe muganga ujyane kwa muganga. Ndamubaza ntari koko umuntu ameze nk'uko ndekere ngaha? Arambwira ntimureke. Umugabo aravuga nti ntibishoboka, kuko ni narababaye. Ndavuga ati Mana ni wamusigaje cya gihe cy'umwuzurira, ni wamuntije yaragejeje iki gihe, nimba ari cyo gihe cy'uko ataha. Umuntu arabaho hama umuntu agapfa. Nimba bibaye ngombwa ko apfa yutaguritse inyama imbere yanje nk'uko, nta kundi nije nabigusabye ngo mundokorere. Ndabaho ndazirika umutima, ndanuma. Barambwira nti genda unyegeze, ntazogira umuntu n'umwe wereka, ugenda unyegeze. Ndajana mu cyumba, turajana mu cyumba cyawe nyine turashirayo. Ukiyumvira ingene azojya, uyu munwa gwavyimbye rungana uko, mu mazuru haguma hakoroka ibintu ngo n'amashira. Turaguma ngaho, naraye nicaye ndindiriye ko gacika. Umutima nawe akireta hasigaye aho kujya gukoresha isanduku, nta bindi. Turagumaho, umwana aragumuko, barandangira uri bijumpu, uri bidudu, uri biki, ibintu bipfuye nabi, ubuki, ngira ibintu byose bivura ubushe, ibibaho n'ibitabaho. Barambwira ntibigenze uku, uramusiga uku, aho uzozibona hututse hose kuko byaguma vyutuka hose, ucuzibira uhoma kuko ibyo bintu byirabura. Umwana turahoma guhera hose kunda haruturuka. Nuko iyo foto nturi wishire kuri YouTube ngo bikunde. Ntibovyemera. Uyibonye vere muri umuntu ukunda no kurya, ucumara n'imisi ibiri utariye. Ndagumaho, Fani hirwa hanye randevu yuko nzogenda gukina. Aranyandikira nawe wanashima sinanamubwiye. Aranyandikira arambwira Costa, ejo rero uzozinduke gukina. Cye namubwira sawa nzozinduka mugabo genda gwaje umwana we yarahiye. Twamye twiterera inkuru, urumva twarandikiranye dutera inkuru nyene bisanzwe, kuko umutima wanje sinzi ukuntu nyene wabayeho, wibereyeho huko, waragoye ibinyanya, waramaze gukomera. Sinzi ko ari w'abantu, sinzi ko ari w'intare, sinzi umutima mfise je ukomeze. Oye birumvi waciye mu bintu bikomeye. Naciye mu bintu biwutabagura biragira ntiki. Twateye inkuru cyarambwira nti
nce ndamubwira nti nzoza mugabo nzoza ntevye ntikubera tugenda gwaje umwana yarahiye inde kanaka to acarambwira ati ntacyo ntimugabo uzokwiyaranje nca ndiyumvira nca ndavuga nta none ko fana atakibiyo nkorera kuko urumva ntabwo byari byemeye ko ndamwerekana iki nategeze kumvira ibyo ambwiye sindamwerekane mu bantu sibyiza ngo kwerekana ubushe yiki nca ndamufotorera nca ndamubwira ntihesha ingene ameze Fani aramara nk'iminota nka 10 atanyishuye kumbura abona ukuntu rufise impuhwe ruri kurira acara telefona Costa uri n'ubwenge uri n'umutima Costa twarimo turavugana kuva kare ufise ikibazo nk'icyo Costa ukananyemerera Costa uzoza gukina ubwo wowe wumva ukomeye ndamubwira nti none washaka nkoriki acara ambwira nti ibyo bintu sindavyiyumvisha acaraza kundaba aravuga nti je mpemo kandi ari umuntu ahantu naba hari hagoye igenda aravuga ntari kuko biri kose nzoza ashitse ngo amubone yo yahatse kwiyahura aravuga ni Costa wewe uri umuntu utembera ku isi canke wowe uri gisigo aravuga ni je nk'ibi ibi yugiye bishikira ku mwana wanje na Amerika nayihamagara gashika wanumye uraca ngaho mu nzu na telefone bigakunda kutora ndavuga nti none ushaka nkora iki none nini tabagura mpindura iki kuri uyu mubiri w'uyu mwana fanararira arabura uko ari bubigenze iki aravuga ati mana nta muntu tugendana ntawe icyo bikorajo Imana itanga imitima itandukanye baraje barankoresha ikiganiro na Benishu iki umwana ndagumizaho ndakomeza ndashira ko bya bidudu mu nyuma barandangira umuti hari umuntu yandungikiye umuti ari hanze umutuzimbye w'amavuta ndasiga uko nasiga niko ibintu bimeze nk'ivyoduga nk'ibishundure byagenda birahera mu nyuma naje ndigurira uwundi mu nyuma ndananigwa ndabona kuko yari amahera menshi menga akagopo kamwe dufate nk'ubu kubera amadolari yazimbye ubona usanga karimo karashikana nka Emiliyo mu nyuma ndamusiga uko mu nyuma ndamugorera ubunini za nkovu zigenda zirahera buke bigenda bihera buke nuko n'ubu numvise ageze yaho nanigwa ntabwo womenye ko yahiye uwo muntu ambwiye nti uzomenya ko ari akaroge ati hazogera igihe amera nk'umwana atahiye ni ukuri kw'Imana je ibintu hariho abantu bavuga Imana kubera bayisoma mu bitabo kubera yatabaye bayomba ciyo numvise ukuntu nashobora kuvuga Imana sinzi n'ahantu nashobora kuyihera kugenda wewe warayiboneye pana kuyibona ahubwo ngira icyo bikora cyo nabonye atakintu na kimwe Imana idashobora guhindura ubameze neza nta ngorane nini ubu arafise utumenyetso duke ngaha na mwenuku mugabo bigaragara we mwicaranye ukamwihweza yaratakaje isura gato kuko urumva afise uwundi mubiri mushasha mugabo ndabishimira Imana wewe utamwegereye canke ngo wumve inkuru canke ubu ndakweretse ifoto yiwe nkace ndakubwira nti n'uyu ntabwo ushobora kwibaza ati oya nawe nyene uri umuntu buntu ntabwo ushobora hari n'utoshobora kwiyumvisha yuko ari iwe hari n'umuntu ntobwira nti burya rero uyu ati yari yahiye uko utoshobora kwemerera ko ari iwe numva rero jewe ibintu Imana ikora bijya byose urambagije ngo kwizera abantu ngo kugirane ngo kubana niki nta muntu n'umwe ntoshobora kubana nawe uri gikashi mbona uzoza kumbabaza ndakureka nkibiraho huko ni nkuko naho nofata ingingo ngo mbe nimarire nkindwi nitekaniye atano umuntu mvugisha ivyo ndabishoboye
Hugo naho novuga nti ngombe mare ndiko ndimo ndanikira amenyo ntwenga ivyo mba numva ndabishoboye. Ikintu numva novuga icyambere cyo mbabarire kubona nakugarukanye muri ivyo bihe kuko nibihe numva yuko bikomeye nibaza ariko yuko iyo ubivuze uburuhutse ariko mbabarire kubona nabikugarukanyemo. Reka tugaruke uyu munsi rero, uyu munsi umeze gute inyuma y'ivyo bintu byose byabaye? Mbega vya bigeragezo waciyemwo ubu byararangiye kubera ubwa mbere haza kimwe giheza hakaza ikindi, ubu unya kuva ico igeragezo cy'uwo mwana kibaye hoba hari ibindi bintu byabaye canke ubu unya uri mu nyishu nta ngorane n'imwe? Sinzi ko ari umugani, sinzi ko bashatse kubica mugabo hajya ibigeragezo ku muntu byabuhindura isura ariko ntibihera. Rero hariho ikigeragezo kiza kikaba ngombwa yuko nkaje nahuye n'ivyo, ntabwo ari ibibazo byose bishikira ngo nkome induru, kuko iyo haje ikigeragezo kiri munsi y'ivyo bintu nabonye mba numva mengo ntacyo kintwaye, mba numva mengo ni ikintu gisanzwe, mba numva kitampababura, mba numva ubona ari yuko ari ibintu by'igihe gusa bica birangira. Ni ibintu by'igihe kuko hari igihe cyo gutwenga, hakabaho igihe cyo kurira. Iyo bije ari ivy'amarira ndarira hama nkihanagura, ariko nta Bibiliya iravuga ngo ntabayo bazoheranwa n'agahinda. Icyo nzi cyo nuko biza hama bikarengana. Rero umunezero iyo uje turawishimira ko buje, tukabishimira Imana ko babibaye. Niyo rero haje ikigeragezo naho nyene bisaba ko dusaba Imana iduha inkomezi ukuntu dushobora kukibamo, kuko ivyo ni ibintu bishika ata muntu aba ashobora kubihagarika. Uyu munsi Constance abaye mu buzima bumeze gute? Uyu munsi ubuzima mbayemo navuga ko ari nk'ubwo n'abandi uwo ari wese yashobora kubamo. Ndabayeho uko Imana igomba, kandi Imana je novuga ko yabahezagiye kuko ushobora gukora press conference imeze nka kurya ni ikimenyetso cerekana yuko hari intambwe Imana yatumye utera mu buzima bwawe. Ufise na channel imeze neza kandi urabona urambara ukabegwa, nta muntu yamenye ko waciye mu bigeragezo nk'ivyo. Numva umenga twoshima Imana hama kandi je ndatumirira abantu, ndongeye gutumirira abantu baguteza imbere babicishe kuri YouTube bagukurikirane. Ndipfuza kuzobona Constance mu myaka 2 canke 3 uri umukinyi Uburundi dufise twishimira ashobora kuduserukira no mu makungu. Je ndabibipfurije. Imana izobikora. Yego. Nta na kimwe nabonye itokora igihe kigeze. Byose igihe kigeze irabitanga. Kuko nibaza ko ari nk'inyongera hasigaye. Ndashima Imana uko biri kose, kandi nkashima Imana kuba n'ivyo byose byarabaye Imana yararetse bikambako. Kuko iyo bitaba hariho ahantu hamwe ntorenganye mba naraheze mu nzira. Ariko bivanye n'ivyo bintu byose bimbako birankomereza mu rugendo rwanje rwo muri nosi rwo kuba ndabayeho. Rero ahasigaye nagomba mbwire urimwe arankurikirana mwigeragezwa yo barimwe ntaryonzi, sinzi uburemere bwaryo. Hajya sinzi wavuze ngo imyenge y'inzu imenywa na nyirayo. Hajya umuntu ni munini kandi umuntu ahura n'ibintu byinshi umwana w'umuntu adashobora gutahura. Namubwira nti nareme icyo yosaba Imana, asaba Imana inkomezi. Ndibuka muri ico gihe nko mu myaka yahera isura yanje yagaragaza vya bibazo. Isura yanje kubonye nivyo yabona, undavye gusa wambona muri ivyo. Nandutse nsenga Imana ndayibwira ati Imana, ndabona ibigeragezo mu isi ntibihera, ariko ndakwinginze umpe umutamana unyambike noba mu kibazo nto kibamo, ariko umpishe uhishe isura yanje yuko iba
iba mengo ya example y'abantu bose babona ko mengo ni yagowe babona mengo ni ibibazo umfuke ndibuka yuko mu bibazo byose nakiyemwe byabikomeye nashaka guhana n'umuntu akambwira yo urabayeho neza ndibuka nko muri icyo gihe umugabo yaranafunze barambwira yo umugabo arakwitayeho yo nukuri usa neza muri icyo gihe nkavuga nti ego nukuri Imana ibishimirwe ati ntacyo nshinja Imana nkakwishyura nkavuga nti ntacyo nshinja Imana ariko muri jewe habuze wose sari nk'inyo zirimo zirakoroka ariko nkavuga nti ntacyo nshinja Imana kuko ari nayisabye Imana ndakwinginze unyambike kuko nararandarira nshikiwe n'akantu nkazorira ijoro ryose nkararandarira bwaca nyihanagura nkagerageza guhisha umubabaro ariko Imana yaraje irangarukanira isura ndashimira Imana ivyambaye ko byose n'ibihe by'umwuzurira narononekaye uwundi mubiri wose ariko isura nje mu maso iravuga ati reka ugumeho huko rero maze gukina ibintu by'amafilime yiki urabona role yose bampaye nimba yo gutwenga ndatwenga nimubwiye ngo niyo kuvuga urusaku emwe mu kibano ntihagire umuntu azavuga ntije ko sitase naramubwiye iki ndacyumva nta n'umwanya mba ndanifitiye ngo ndaguha umwanya umbwire bya bibazo byawe kuko ivyo numvise ni byinshi nta mwanya mba mfise wo kurondera ivyo by'iwawe banzi nk'abantu benshi banze ko ndi umukobwa muri filime banze ko nkora akazi ko mu nzu banze ko ndi wa muntu afise umunwa ngira basha nkuwa ntwasa musore wakasuku kandi iyo ndabirimwa mba numva nezerewe nimba ari umunezero n'amando nk'imisi yose iyo ngiye muri turunage muri turunage mvayo niyubuye naho mbafise ibibazo imvayo numva nibereye umuntu ndakunda filime ku buryo namambwira Imana ati Imana ni wabigomba kuko tubaho nk'uko bishatse izohezagira ibikorwa byanje vya filime kuko n'umuga nkunda iwunkomereze kabe nk'akazi kanje ndumva yuko naho nohera ku wa mbere ndimo ndakina filime nkarara muri filime nkavyukira muri filime ndimo ndakora filime numva ari ubuzima bunryoheye kurusha kuko nico kintu ngeramwo nkatwenga nico kintu ngeramwo nkumva nibagiye ivyakahise nuwo atari nk'umuntu ancokoje ngo abinyibutse muri je numva vyararenganye ku bwa filime Constance cerekana gushimire cyane ku kigoro wafashe ukadusangiza inkuru yawe nibaze ko nzosubira kubatumira kandi reka tubanze turabe seri yawe kwanza yitwa Imvano tubanze twirukireyo Imvano bagende bayirabe irimwo igipande kimwe kuko nahuye navyinshi irimwo mu gice kimwe cy'ubuzima bagende baraba Imvano irimwo Sabasi baramukunda irimwo Mimimireye Fanira Vini irimwo abakinyi baninde ibaza ingene ivyo byose Imana binkoreye jewe Costas igacimpa abo bantu urazi ko hariho umusitari muri aba bantu wanashima atoshobora kwegeranya bajya abantu ngo bibakundi niwo bikora ngo ni kubera ngo amahera gusa arabafise amahera ibyo bintu bitokunda mugabo bararavye imyaka narimbanye nabo babona ndi wa muntu wicisha bugufi ibinkundi ari byo ntakiri binyankiye nkareka bararavye babona ntaho bonce basharambwa ntitutegerezwa kubikora bifata nk'ivyawe tegerezwa kubikora ubwo nko gusitura nka Sabasi Fanira Vini urabona aranaremewe nkamugora ngo aze gukina akemera kaza aje ku buntu nta mahera mfise ndamuhaye nka Sabasi nkamukurino nkamujana ruguru ibiki bamime kuko Mimi Sabasi witwa Marezo jewe mu cameraman iyo misosi twayimaze igitega urumva ni ibintu je mbona bikandengera ariko nkavuga nti kubw'uko Imana atakintu itoha umuntu nibi biri mu mugisha Imana ibiri mwirama kugira umutima wanje ushishikare koroherwa Constance reka nagushimire rero cyane nizere ko n'ikindi gihe nitwabatumira muzotwitaba yego turahari kubwanyu kandi twongera tubwira abafana bashishikare kudushigikira yego bazaba bakoze cyane n'inyuma ya filime Imvano ntibazoce baduheba
baze bahagume baze bashishikare kubana natwe. Ugende kuri Constance niyo ugire subscribe curaba afise n'andi mafilime aryoshe mumushigikire mumutere intege. Reka rero nanje ngire ko ndanabashimira cyane wewe muntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushaka ku munota wa nyuma aho uri hose ubahwe, big up on yourself.